nuko turanezerewe gose kuri uyu mwanya Imana yongeye kutwongera by'ukuri umuntu yazindutse mu gatondo yari yaronse amajambo y'Imana ariko hariho n'ayandi y'inyongera. Yesu nashimwe. Murabona iyo dukoraniye mu ngoro y'Imana ubushobozi bw'Imana buba buri hano n'ubwiza bw'Imana buba buri hano. Nico gituma tunezerewe cyane no kwakira urwaruka rwacu tubibutsa yuko ari abana b'ishengero. Mwebwe ntimuze mwifate nk'abantu bari hampande y'ishengero, oya muri mw'ishengero. Turakeneye kubabona, turakeneye kuba hafi yanyu, turakeneye kubarera no gufatikanya urugendo ruja mu ijuru, kumenya ibibagoye no kumenya ibiboroheye. Yesu nashimwe. Kandi rero uno munsi vyitwa ko muri ko murererwa muri encadrement, ariko encadrement niyo ishengero, nta shengero nta encadrement, ni kintu kimwe. Yesu nashimwe. Kuko aha muri imyaka mikeya muri mu mashuri, ejo muzoba muri ahandi. Hari aho umwe muri mwebwe azoba ahagaze aha mpagaze. Yesu nashimwe. Hanyuma tubibutsa yuko igikorwa kinini mushinzwe gihambaye ari ukwiga. Abinyuma muranyumvise uko ndabivuze. Igikorwa ca mbere gikwiye kubaraza ishinga no kugira gute? Yesu abahezagira. Mwavyumvise. Nimwiga mukagira umwete n'ivy'igihugu kibaziga ko, kandi hari ivy'igihugu canyu kibakeneye ko nimwaheza amashuri. Ishengero ryanyu rirabarindiriye nimwaheza amashuri, hari ivyo ribaziga ko. Abavyeyi banyu barumuna banyu abo muvukana hari ivyo babaziga ko nimwiga neza mugasozera iki kivi cabazanye muri kino gisagara, kuko nibaza yuko mwese mutavukiye muri kino gisagara, mwaje kugira ngo mwige. Yesu nashimwe. Vyo tunezera cyane rero twumva inkuru ngo urwaruka rusengera mu ishengero rya Pentekoti nta bayoberwa barimwo bamenya bose. Iryo rizoba iteka kuri twese. Mbega none muzomenya mwese? Yesu abahezagire. Aha rero mugize neza kuko ngira ngo ni mukwizera mu bivuze. Twebwe baturungitse mu ishuri rya Bibiliya bakaturungika turi benshi, kandi abaturungitse baca bavuga ngo dukeneye yuko ngo muzane ikibanza ca mbere. Ikibanza ca mbere naco arahusanga gitwara umuntu umwe gusa. Urumva rero mugabo kubera twiga turi bakeya naho uvuga uti nabaye wa gatatu muri batanu ntacu. Yesu nashimwe. Ariko nkuko mu vyatuye bizoba beruko imihezagiro y'abavyeyi no munsi murayitahana, kuko bizotunezera mu myaka izoza tubona aho duciye hose hari mwebwe nyene, igihe muzoba mwize neza mwahejeje bavuga bati tumbere iriya banki, ugasanga umwadeje waho ari uwaciye hano twareze. Yesu nashimwe. Ugiye mu bitaro kanaka ugasanga umuganga kuvura yaciye hano muri ibi bikorwa vya encadrement, ukavuga uti ndanezerewe kuko ni umwana nareze. Yesu nashimwe. Kandi muri ivyo vyose kubw'aya majambo y'Imana, kubw'indero y'agakiza ya Kristo, nta nkeka bizotuma bicitegererezo, muba matara, muba umunyu w'isi nk'uko ijambo ribivuga, aho muzoja hose. Yesu nabahezagire. Naranezerewe mu minsi heze bariko barashingira intahe umuntu w'umutegetsi Imana yateye iteka ikamuha amabanga manini manini, bariko baratubwira bati ivyo ari vyo vyose hariya muri ruya rwego arimwo niwe muntu duharura yuko bayivuze mu Gifaransa ngo ari exemplaire. Twaciye twumva tunezerewe. Yesu nashimwe. Iryo niryo teka gishengero tubaziga ko mu myaka izoza. Hanyuma ikindi
nk'abantu twumvise amagroupement murimwo n'amashuri atandukanye naho tutayadondaguye yose, iyindi mpanuro twobaha ntimwiyugarane, mwugururira abandi nabo. Yesu nashimwe. Mureke abandi baze kugira muronke abandi bakizwa bagakirizwa muri mwebwe. Mwumva bidakwiriye ga yemwe? Hari ishuri rimwe numvise umutware waho yari yashinze amategeko akomeye, kuko yari mu rindi dini ntashake yuko abantu bakizwa ku bwinshi, agaca avuga ati ndabasavye uwaje akijijwe nabandanya akizwa. Mugabo sinze numva umuntu yahindukiye muri iri shuri ndongoye. Nimba mwinjiye muri abakizwa 200 muzotaha muri 200 nyene, umwe arenga ko abavyeyi be bazoca ngaha, bazoca baza ngaha basambe batubarire ingene yabahindukanye. Mwebwe ntimumere gutyo, mureka abandi baze bakirizwe muri mwebwe. None nimuvuga ubutumwa, muragira evangelization, ni vyiza yuko twokumva muguma mwongerekana, ariko ntimwiyugarane. Yesu nadufasha cyane. Muri kahise k'ishengero, muri irya migwi y'abanyisirayeli, muri irya dini ryabo hari imigwi myinshi. Murazi ko hari abafarisayo, hariho abasadukayo, hariho n'abitwa ngo n'aba Herodien, hariho rero umugwi nagomba kuvuga bita ngo n'aba Esenie. Abo ba Esenie rero bavuga bati twebwe dutegerezwa kwikumira, kuko twebwe turakijijwe, tuzi Imana cyane gusumba abandi. Reka twigire rero kuba mu bugaragwa kugira ngo abandi ntibatwandukize ibyaha. Yesu nadufashe cyane. Je nagira ngo umuntu akijijwe, abandi bari bafise ibintu byinshi bamwamura ko, kandi niko biri. Yesu nashimwe. Ntimuze mwigirire aba Esenie bikumira bakaja mu bugaragwa kugira ngo bibereho bavyumva hamwe nabo bavyumva kumwe, abo bandi bagumiyo bagumana ibyaha byabo mugabo ntibabinjiremwo. Yesu nadufasha cyane. Hanyuma ikindi norangiriza ko sinja gutevya, mugendere ku rutonde rw'ishengero. Yesu nashimwe. Ntimugire bishasha, kuko mwebwe muri abanyabwenge, ubwenge butandukanye. Abantu barurangiranwa mu bwenge baguma babakurakuranwa ko, ariko mugumana kanovera k'igipantekoti. Yesu nashimwe. Ntimugire bishasha, kuko hari ibyo duhora twumva tutumva ahandi. Si hose ni hamwe wumva akantu ahandi ukumva kandi, ugaca uvuga uti rero ni byiza yuko twoja turiyegereza urwaruka kugira ngo duhanurane, kugira ngo dukeburane, kugira ngo ube umuco umwe wo mu ishengero rya Pentekoti, ntituba abantu turi kure na kure. Igikorane nigitanguye. Je nizera yuko ishengero ryabahaye nk'ababarongoye bazoja barabakoranya kenshi, kandi natwe bizotunezera tubona yuko twegeranye turi umwe. Yesu nabahezagire. Turagomba vy'ukuri kugenda nk'abandi, kutambuka co kimwe, kumera co kimwe gusa. Kandi hari ibintu twagiye tudahuriza ko n'abandi, tugomba kuja turakosora buke buke, ariko namwe mu bigendemwe nk'abanyabwenge nyene. Mu minsi yeze narumvise abantu bavuga ngo twebwe aha mu ishengero ry'Ibujumbura twarabujije urwaruka rwacu kugira ubukwe bakiri ku ishure, hanyuma turavyiyumvira ko cane. Hanyuma mugabo hamwe no kuvyiga no kubigenzura, dusanga hariho umuntu, mbega umuntu arashobora gutangura kaminuza yiga imyaka afise imyaka 18, barimwo bafise 18. Dufate akaza mu wa mbere afise 18, none aciye aza gusaba ubukwe, turamwemerera? Hariho umuhungu 19, umukobwa 18. Haraho naho ranumva bavuga ngo ni mariage academique. Ibyo bintu twobijamwo ga yemwe? Naho bo barababwiye ijambo bakavuga ngo ubu umuntu ari muri kaminuza
arashobora kugira ubukwe ngira ngo barongeye ko ijambo rivuga ngo babyiteguriye neza, siko none bashobora kubaka urugo neza, kuko umwe ari mu wa mbere uwundi ari mu wa kabiri, mbega none bazoca bataha hehe? Murafise interna zagutse gose. No kuvuga rero aba barongoye bazoja baravyiga neza, nta gwanko rurimwo, muri abana bacu turabakunda, ariko tugomba ko mugira ibintu biri ku rutonde rwiza, hamwe ataco tuma tugawa. Yesu nadufasha cyane. Nibi nagomba kuvuga bikeya, abandi baraza gushishikara, ariko nagomba dusoma ijambo ry'Imana rigufiya, hanyuma ncendeka abandi bashishikare. Hariya mu gitabo c'Abami, Abami igice ca kabiri, turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Abami, Imigani murantunga, igice ca mbere. Imigani, bariko barambaza ngo abami bakangahe, ariko ni igitabo c'Imigani. Imigani igice ca kabiri, turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Mwana wanje, niwemera amajambo yanje, ukabika amabwirizwa yanje muri wewe, bigatuma utega ugutwi ubwenge, ugashira umutima kugutahura, mbere niwahamagara ubwenge, ugashira ijwi hejuru uririra ugutahura, niwaburonderera nk'ifeza, ukabusesangura nk'urondera izahabu yanyegejwe, niho uzotahura ukubaha Uhoraho uko ariko, ukaronka ukumenya Imana, kuko Uhoraho atanga ubwenge, mu kanwa kiwe havamwo kumenya no gutahura, abikira abagororotse ubwenge buroranye, niwe nkinzo y'abagenda batunganye, kugira ngo arinde inzira z'imanza ziroranye, kandi aziga mu rugendo rw'abayoboke biwe. Yesu nashimwe. Naya majambo y'Imana ngomba tuvugane ko gatoya kugira ngo nce ndangiza. Ahanini aya majambo y'Imana ashimikira ku bwenge, kandi tubandanije hariya mu Migani igice c'icenda ku murongo wa 10, hari irindi jambo ryunganira iri. Imigani igice c'icenda ku murongo wa 10, ijambo ry'Imana rivuga ngo ukubaha Uhoraho niko tanguriro ry'ubwenge, kandi ukumenya Uwera niko kumenya ubwenge. Yesu nabahezagire. Kumenya ubwenge, mwebwe rero biranyohera cyane kubaganiriza namwe iri jambo, kuko mwebwe muri abanyabwenge, kandi Imana yarabahezagiye ibashira mu mashuri. Si uko abo mwatanguranye uwa mbere bose muri kumwe, hariho abasigaye hariya. Mwebwe rero ijambo rivuga ngo ubwenge murashobora kuryumva cyane gusumba abandi, ariko ubwenge buri mu buryo butandukanye. Hariho ubwenge ndemanwa, hariho ubwenge twiga mu buzima bwa minsi yose naho tutobanza kuja mu mashuri, hariho n'ubwenge twiga mu mashuri, ariko hariho ubwenge butangwa n'Imana. Yesu nashimwe. Mwene data uri hano no munsi, ndakwifuriza kugira ubwenge butangwa n'Imana, kuko ubwenge butangwa n'Imana nibwo buyobora ubundi bwenge bwose. Yesu nashimwe. Hajya Salomo yafukama akabwira Imana ngo ndasabye, imbere yuko nsaba ibindi byose ndagusabye ubwenge. Yasabye neza. Imana itanga ubwenge bumeze neza butagawa. Ego mu Gifaransa baravuga ngo connaissance, baravuga ngo savoir, science, technique, intelligence. Aha naho tubona ngo sagesse. Yesu nadufasha cyane. Hariho na universite yitwa ngo ni sagesse ya he, ubwenge butangwa n'Imana, ngira niyo sagesse. Yesu nashimwe. Ariko n'ayandi makaminuza, hajya mwebwe ko mwakijijwe muri mubariko barasaba Imana kugira ngo hejuru y'ubwo bwenge bw'ubumenyi muronke n'ubwenge butangwa n'Imana. Yesu nashimwe.
ubwo bwenge buca bwongerwa ko no gutahura. Ngo hariho abantu ijoro n'umurango baririra gutahura, bashira umutima ku gutahura. Kandi turumvise yuko ngo ubwenge uburondera arashira kumwete ngo akaburondera nk'ifeza. Mu ifeza barazirondera. Hoba harimwo abadandaza ngaha. Umudandaza ntanebwa. Umudandaza kandi nta numwe ndumva avuga ngo narakwijije ngo narahejeje. Oya, abazinduka mu gatondo no kumugoroba aho yumvise ibintu yirukayo. Arinda saza sinzi ko bapansiyo nabadandaza. Mugo birashobora gushika avuga ati nta magara ngifise yo gushika hanaha, agaca biha umuhungu wiwe akabandaniriza. Babironderana umwete kugira ngo izo feza ziboneke. N'izahabu abantu bacukura ubutare, ibivu biba ari byinshi mugabo akayungurura kugira ngo akuremo kajya kantu k'agaciro. Yesu nashimwe. Bagira umwete ugusesangura no kurondera nk'izahabu zinyegejwe. Hanyuma rero aya majambo yaciye atubwira ngo gutahura kubaha Uhoraho uko ariko, hariya ku murongo wa 5. Yesu nashimwe. Ngo niho uzotahura ukubaha Uhoraho uko ariko, ukaronka ukumenya Imana, ngo kuko Uhoraho atanga ubwenge. Ni rya jambo navuga ndakwifurije kugira ubwenge butangwa n'Imana, kuko ngo mu kanwa kiwe havamwo kumenya no gutahura. Yesu nashimwe. Kandi umaze gutahura rero hariho inyungu, hariho avantage umuntu acagira, kuko yirutse inyuma y'ubwo bwenge butangwa n'Imana. Kuko ngo Uhoraho ngo abikira abagororotsi ubwenge buroranye. Bwa bundi hariho ubwenge butaroranye rero. Yesu nadufashe cyane. Umuntu akaba umunyabwenge mugabo ntakora ibintu biroranye. Bantunge abigisha muri za kaminuza, umuntu arashobora kuminuza akagira n'amadoktora mugabo ntamenye amasaha yo gutaha. Saa 8 y'ijoro akaba ariko aradudubiza bya bindi ndaba bavyita ngo beshu na baju, sinzi ngene basigaye bavyita, agataha yavura kandi yaraminuje. None ubwo bwenge buraroranye gahema. Ubwenge butangwa n'Imana buguhana discipline, ukamenya ingene ukwiye kwigenza kugira ngo ube umuntu wingira akamaro. Icuba erega bijya bintu bagira birabakura ku icubahiro. Yesu nadufasha cyane. Umuntu agataha bukeye kandi ari umuntu ajeje kurera abantu bangana gutya. Tubasengere nabone bazoronka ubwo bwenge. Yesu nashimwe. Ayandi majambo hano twabonye yuko ngo abagororotsi bagira ubwenge buroranye. Hajya ku murongo w'indwi ngo abikira abagororotsi ubwenge buroranye, niwe nk'inzo y'abagenda batunganye. Iyo ugenda utunganye wararonse ubwenge bw'Imana, mu byo ukora byose Imana ikubera inkinzo. Naho haba ari ibintu bikubangamiye, naho haba ari ibintu biguhanamiye, Uhoraho aba ari hafi yawe akakubera inkinzo. Yesu nashimwe. Turafise uburorero muri Bibiliya. Uravye ubuzima bwa Yosefu kuva ava hariya kwa se, bene babo bakamugurisha akagenda hariya kwa Potifari, akagenda mu ibohero. Urabona yuko Yosefu kabisa Imana yari mufise ku mugambi. Imana iragufise ku mugambi mwene data. Imana iragufise ku integuro yakazoza kawe. Ntiwiyandarike, ntukore ibidakogwa, ntugende nk'uko isi igenda, kuko Yosefu hariho ingingo yafashe ngo nta muntu yamenye Imana, nta munyisirayeli w'ukuri azi ko hariho Imana mu ijuru yokora ikintu gisa gutyo. Yesu nashimwe. N'ugwaruka gubu urashobora gufata ingingo nk'iyo, Imana ikabikurongoramwo ikakubera inkinzo kugira ngo ntituzoguhombe, n'igihugu ntikizoguhombe, n'abavyeyi ntibazoguhombe. Yesu nagufashe cyane. Daniel na bagenzi we nabone ngo bafashe ingingo ngo umviriza, naho tukiri bato, naho abandi bagenzi bacu basaragurika, naho barondera ibihinda, twebwe dufashe ingingo y'ukutiyanduza ikintu na kimwe. Yesu nashimwe. Imana irabibazigamamwo, Imana ibabera inkinzo. Haraza amategeko, haraza ivyagezwe bikomeye, ariko baguma kuri urwo rutonde biyemeje.
Imana yagumye yiyerekana haba mu gobo rw'intambwe, haba mu itanuri ry'umuriro. Imana yarababereye inkinzo, irabagirira neza. Yesu nashimwe. Nico gituma ku murongo wa 8 havuga ngo kandi azigame urugendo rw'abayoboke biwe. Abayoboke biwe ni wewe na jewe. Mu rugendo nta wundi atuzigama atari Uhoraho, uwatanga ubwenge buroranye. Yesu nashimwe. Imana iguha ubwenge buroranye kandi kuzigame muri urwo rugendo kugira ngo tuzorusozera amahoro, ntituzorangirize ngaha mu isi. Nk'urwaruka urashobora kwirinda, urashobora kwizigama ziriya ngeso mbi abandi bagenderamwo, ukazitera ibitugu, ukabandanya inzira y'umusaraba, kandi nizo gushikana mu ijuru. Yesu nabahezagire. Abandi mu matelefone usanga harimo ibintu by'ubugesera, no mu ngeso zabo, mu mvugo zabo hari ibintu binyegejwe mu mitima y'abantu mwibanga, bizohava bibasigaza ngaha munsi y'izuba, kandi ishengero ryaduze. Aha rero niho nogeza n'aya majambo y'Imana, usaba ubwenge buva ku Mana. Ubwenge bwo mu isi uburondere, kubwo niko bwakuzanye, kandi buzogufasha gushika ku cyo Imana yaguteguriye. Ariko ugereke ko kuri ubwo bwenge bwo mu isi, ubwenge butangwa n'Imana, bumwe Salomo yasaba, bumwe bwazigama Yosefu muri Egiputa, gushikaho Farawo avuga ngo mbega ngo twokura hehe, twobona hehe umuntu afise impwemu y'Imana nk'uyu musore. Ati reka duce tumushinga amabanga akomeye. Imana nawe izokurongora, izokuzigame kugira nawe izogushikane ku mabanga akomeye. N'aya majambo y'Imana bayumvise mwese, Umwami Yesu nabahezagire. Reka duce dusaba Pasteur Norma azasenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, wewe wisakaye ubwiza, wewe uri hejuru y'amajuru, turagushimiye uyu muhingamo mwiza wongeye kutwemerera kuba hano, kandi turagushimiye izi mpanuro zimaze gutangwa n'umwungere wa kabiri w'ishengero. Turagushima Mana ku bwenge bw'ukore ari ubwo buva kuri wewe, ari ubw'iwawe. Turagushima ko ari wewe wakoranije Mwami aba watoranije mu izina rya Yesu, ubarobanuye hariya mu makaminuza kugira ngo bakumenye. Bumvise yuko itanguriro ry'ubwenge ari kuba Uhoraho. None rero turaguhaye kaze, hezagira Mwami Imana amajambo tumaze kumva, kandi uhezagire n'abayumvise. Turaguhaye kaze n'ibindi bigiye gushishikara, ari amajambo y'Imana agiye gushishikara, uyabonekemwo. Ububasha n'ubushobozi buboneke hano, ubwiza bw'Imana bwongere butwikira ihema ryawe, ahantu twongere kuhabonera Imana. Turagushimiye kuvyo tumaze kumva, haba ari muri izi mpanuro, haba ari ijambo ryawe tumaze kumva. Ngwino ubwiza bw'Imana butwikire hano, twirukanye impwemu mbi n'imiyaga mibi, tufashe mbiri imigabo mibi y'abadayimoni, ariko ubwiza bw'Imana butwikire hano. Ngwino uvuge, ngwino wongere ukoreshe abariko barashishikara kutugaburira amajambo y'Imana. Ngwino wiheshe icubahiro, hama izina ryawe rishigwe hejuru. Urakoze, tugushimiye ibimaze kuba, ivyo tumaze kumva, kandi tukwizigiye kubishishikara. Urakoze kandi vyose kubikora, ni mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'umukiza wacu. Amen.